Bien sûr, wararavye amafilme menshi hari ibintu wigana sivyo, ariko tuvugishanye ukuri ari ryambere ufashe indege hari ibintu bidusoba. Vugisha ukuri, nari kumwe n'umwana ava muri quartier ariko je natwaye ibegi naje ndayiteruye meze kuki wowe ndafise agasakoshi 25 minutes Kigali agasakoshi ka kigingi ugiye kina Kigali ego chandisha malheureusement la fille chatwicarana kuri niveau ibi nukuvuga yuko yagira abone yuko jewe ari ryambere ariko nategereza kugarada honneur indege iracomoka ni bantu b'Imana ndagoye mu bana ariko kuri kw'Imana je ndapfuye mu nda biragira ngo kikikiki aho rero nababwiye yuko bari batugiye ngo mu ndege barabagaburira no kuvuga no mwijoro ya ravesi nari agakoka n'ibiyoba bitekeye mu mwanya nane kiraboshe indege iracomoka ari akantu rero indege ikipansha gutya ukacibona Tanganyika n'amavi paradisiaque yadufise igihugu ciza mikomera amashi wallahi ibana indege iragira gutya aye nkumva shaka kubona Tanganyika ari kumwe n'iguca umengo hariko amavage ariko nkibuka wa mwana wa hariya nkaja kugira gutya ngo azo wasarishije wa mutimba avura amaso ngaho yitwa aho kuri boulevard Revi yashyize anyorganiza buke ngarutse ndamenyeresha kirazira ngenda kugendagaza buku kigingi neka paysan shaka changer ivu ndagenda ndashika sindani nsanga abantu bati babiko bambwira ngo transit bavuga gute bavuga gute Haji impuzu mu Kirundi zitanguye kukuvako utanyoye changer kidogo babita gute transit barerekana transit vuga mu Congereza transit bayawe ntacuzishata ugiporoto kabura yaragiye miroto milite satana nyibwiresha igira kanuka Pilouette, cacahuète, il était un petit jeu, Abouchou, Wapoulouda, Abouchou, Wapouloula, Abouchou, Wapouloula. Nagiye muri famille ahantu aya mafaranga zodukozibara. Aya mafaranga zodukozibara. Ibana tugutumye imivinyu, ndabona ko kwiza tugo ufite inoti mitagira izina nabo nyene ntayo bazi. Ariko bi umwana wabo yiga Pilouette, cacahuète, il était. Wakera nawe y'amashuri niba bandi muri match avuga ngo Zinedine Zidane. Osha ko biramukomeranya Zinedine na. Umwana arazi maman. Je veux du caramel. 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 Murakazi caramel. Abakazi. Bawa kera bameze gutya ngo mada reka batumara amazu umwana batumiye abantu babashitsi baricaye bamerewe bien je veux du caramel maman s'il te plaît du caramel umumera ati hewe mufashe umwana agenda mubuje gutekesha reka cyukesha telefone mwarimu wiwe reka kabisa genda kizi ariko barisharitse inyuma abandi bose barishaye bameze bien hewe usugira kandi ngo kave muse ukamengo no musenya kurana umwana asaga ati stop play mama caramel mwenye mumutama biratera mushije umviriza rero gudele caramel ni pourquoi tu deviens méchant papa pourquoi tu me parles en kirundi je naguruka bampaye beshu bari organiza ntuzi ariko je ni tranquille cyaragatoro kuboko cyane caramel ngo Caramel ndagacapira baba tanga bose ngo mbere iyo caramel kandi kikiza urazi kuva saa 8 tuko ngo byari ibyo kigi mbega hajya uranya kapinyo aya kuja mu ishuri ni bya grave abantu batari bazi caramel cyerisho igihumbi n'ijana
Nigiki wakizi nawe bisuye bahewe. Twengabuke ukisha. Twengabuke nakubona. Akaziki. Oh, ntibazi. Voilà. On va mettre en scène. DJ. DJ go on. Uno musi ndarana umuntu kandi sindamwandikisha uno musi ndarana umuntu kandi sindamwandikisha ndarana umuntu kandi sindamwandikisha turara muri foyer sivyo DJ abantu baje gushasa akana kandi ko kumongorera ngongorere gatoya ngongorere yongorera n'utuntu era abashefu aratanguye ngare rero abantu bari kubona abasigaye exactement iminota 10 yafe mira ariko sheri yararavye match umwaka wose hasigaye 10 minutes uko uguhahuka ukamwemerera guhaguruka mu bugiye kuraba match umwaka wose araba match umwihanganira umwandikira avuga ngo ndaje uno musi n'uwi w'abadamu bikomera amashi baguma mpaka tugiye rero mu mwanya wa mbere ndashaka abantu bafise anniversaire ndasavye umuntu yitwa Kim hamwe na Melissa bafise anniversaire ya mariage bahaguruke amashimeshi les amis bari twara micro hariya twara micro fasha chef fasha nukuri kwa munda kwa dibare sambla bagize mariage ndabibuka wari umunsi nari kunkina mu bandi pas vrai ego siko funda byibagiye narabatwaye abantu Kim no munsi raba kantu bwira mubwire Melissa haciye imyaka 3 vraiment ego no mubwire ngo Dinamo ni ekipi ikomeye mubwire ibindi nongere ko mubyo namubwiye ndamukunda cyane ndabisubiye sa oya rindira gatoya turashobora kubakreera poème ndabasabye sivyo kuri table iravuga ijanye ni avant je ntangura namwe ndabaha un bon matin le monsieur se réveilla. Il était ensoleillé. Un bon matin, le monsieur se réveilla, il était ensoleillé. Un bon matin, le monsieur se réveilla et croisa la femme. Il a nyaruse mwebwe mufise imigambi akivyuka gupa yaraje gusaba amazi wawe yaraje tibari mwiboka zawe midada pa. Ok, il croisa la femme. Arrive signor organizzato. Non, il français. Ok, il y a un groupe là. Un bon matin, le monsieur se réveilla et croisa la femme en train de balayer, quand même. Umurondo kazi, en train de balayer. Bon, ambiriza ariko gatoyi dusubira inyuma. Icara gatoyi uraza kwimubwira iheze. Hagira umuntu anyandikira. Un bon matin, le monsieur se réveilla et croisa la femme en train de balayer.
akivyibuka asanga areka kuburi wabo w'umuhungu. Ok, ntacyo urashobora gusanga Soreveya acaragenda. En train de balayer iyi groupe ya kabiri. Ça? Bon, Haïga. Un bon matin, le monsieur se réveilla et croisa la femme en train de balayer. Nta kintu c'amarime kirimo. Hein? Assoiffé d'amour, tu gagnes ngaha. Et puis? Hein? Lui tendant la main, biriko biraza sha. Ega ni histoire ya. Hanyuma? Pour Lucas, c'est fesses. Hein? Vous êtes? Il eut un coup de foudre. Voilà. Mwave mushiramo na komite inama za mariage, komite kote mukobwa kote muhungu ni bowe ndende. Kote tugira kuri cercle mbwira. Il eut un coup de foudre bashushu. Hein? C'est d'abord on va. Landry Mugisha. Il eut un coup de foudre et puis là, on organise un paquet. Il eut un coup de foudre et puis bon, ok, ça va pas comme ça. Et puis Fugachane. Il eut un coup de foudre et puis Achara Murongora basi mu kirugo. Ok, pour me la heze dutangure. Un bon matin, le monsieur se réveilla et croisa la femme en train de balayer, attention, en train de balayer. Turabandanya, il y a un coup de foudre, Achara Murongora. Ndagusabye hakuru kumubwira nga. Kasubiremo twumve. Oh, il a bivugué avec un bon matin. Le monsieur se réveilla. Ah, vous avez manager, manager. Ego. Poème, attention à votre tête. Non, c'est pas un poème. Ah, Amajambo Iwawe. Merci beaucoup. Elle est ma raison de vivre. Jaez. Melissa, gira kajambo mugiye kuko ni anniversaire ya babiri bagize mariage bakabumwe. Un bon matin. En fait, je suis avec vous. Walua sebatamuona, he's handsome. I don't know if you sisi kumuona. Mukubarire mu Cyongereza mugabo ndamukunda cyane kuva kera. He's my reason. He's my everything. Amashimwe shibakomera